Zimwe mu ngorane zihanze abakozi bo mu mashirahamwe y'abigenga ajeje gucungera abantu n'ibintu Société de Gardiennage harimo ukutaziganirizwa mu ishirahamwe INSS, kutavuzwa, kudahabwa iminsi y'akaruhuko no kwambara impuzu n'ibirato vyatabaguritse. Vyashikirijwe n'umuyobozi mu bushikiranganji mu vyo bujejwe harimo umutekano Colonel de Police Ndayishimiye Tarasisi ajeje gukurikirana no kugenzura ayo mashirahamwe. Hari mu ruganda bagiraniye n'abarongo ayo mashirahamwe kuri uyu wa 24 Ntwarante umwaka wa 2022. Uyo muyobozi avuga ko ikibabaje ari uko usanga abakoresha bakata amafaranga abakozi ariko ntibigire bayashikana mu ishirahamwe INSS. Umwe mu barongoye ayo mashirahamwe yavuze ko izo ngorane ziva hanini ku kugene abasaba amaserivisi muri ayo mashirahamwe batanga amafaranga make na cane nko mu bisata vya leta nka OTB, INSS, Regidezo n'ahandi, aho usanga ngo nk'umukozi bamwandikira ibihumbi 100 akavuga rero ko ayo mafaranga uyakuyemwo ayo kuziganiriza umukozi muri INSS no kumuvuza ngo bica bigorana. Ibiciro biri pratique ngaha mu Burundi, ibiciro abakiriya bacu bashobora kwemera asanga biri hasi. Ico rero kiratwera intambamyi kugira ngo dushobore kurespekta vyinshi, dushobore kubuza umushahara w'abakozi, dushobore kubarihira INSS neza, dushobore kubarihira amasoins de santé, uburyo usanga byinshi n'ivyo dukora tubikora par sacrifice kugira ngo iduhagarike. Nashaka mvuge ngaha muri abantu bafata ayo maserivisi yacu harimo amastructure étatique et para-étatique kandi hariho n'abandi bantu baba privé. Nobaha kuri uwo rwego rwa mbere hariho amastructure menshi ya leta canke para-étatique nk'uko nabivuze, hariho nk'akarorero za OTB, hariho nk'uko muhora mubona za INSS nyene, harimo amaserivisi menshi ya Regidezo ku buryo usanga habaye appel d'offre kenshi etarifu usanga turiko dukorerako ziri hasi ku buryo tutoshobora kurespekta ivyo bintu. Akarorero nk'aha harimo muri abo nagenda avuga n'atari benshi, hariho n'amasoko, amasoko ya leta, amasoko y'amakomune, ugasanga rero ibiciro ugasanga na moyenne ivyo biciro biriko bija mu bihumbi 100 ku mukozi. Wewe rero itoye ibihumbi 100 ku mukozi ugategereza kumuha umushahara, uwo mushahara ntuba kwisonoroye. Ikigira kabiri, uwo mushahara urawumuhaye uragereje kugira ya sacrifice navuga, utegeza kumurihira INSS kandi ugateza kumuvuza ukamwambika kugira ngo nkuko abajya bidusaba ntagira umuntu yambara ibimeze nabi, ariko ivyo byose tubigira ama contrainte menshi. Aha rero basigurira yuko ahanini ivyo mubona biba bitaratonda tutabikora par mauvaise foi, ahubwo biva kuri conjoncture économique iri ngaha mu gihugu. Inyuma y'ivyo vyose humvikanye ko ayo mashirahamwe agiye gukora yisunga amategeko mu gutunganiriza abakozi. Bose hamwe bategerezwa gutegekaniriza kazoza abakozi babo bose, bakongera batunganiriza ari mu bijanye n'ibirarane batari bwarihe. No kuvuga yuko hariho abantu bashobora kuba amashirahamwe amaze igihe kitari gitakora mugabo atari bwatangure ico gikorwa cyo gutegekaniriza kazoza abakozi babo. Twavuze rero ko bategerezwa kubikora bongere biteho n'ivyo birarane. Twavuze kandi ko bategerezwa kuvuza abakozi babo bose hamwe n'imiryango yabo. Twavuze kandi ko bategerezwa guha amasezerano y'akazi abakozi babo kandi bose. Twavuze kandi ko bategerezwa guha akaruhuko abamaze umwaka w'akazi bakora, ndetse nabo bamaze nk'imyaka 2 canke 3 bari mu kazi ariko akaba atakaruhuko ku mwaka bari bwaronswe, bategerezwa kuzoronswa n'utwo turuhuko. Hama twavuze kandi ko bategerezwa guha agashahara abakozi babo ku masaha baba bakoze arengeye ayategekanijwe n'amategeko. Twavuze kandi yuko bategerezwa guha imyambaro, no kuvuga impuzu, ibirato, inkofero canke impuzu z'imbeho n'izimvura abakozi babo bose, kubera yuko bakorera mu turere dutandukanye, harashoboye kugwa imvura, harashoboye guterwa n'imbeho, kugira ngo abo bakozi babo
ntibashoboye gufatwa n'indwara ziturutse yuko batashoboye gukingirwa imvura canke ngo bakingirwe imbeho. Twavuze kandi ko bategerezwa gutanga ku gihe amaraporo ku kwezi y'ivyo bariko bararangura. Twavuze kandi yuko bategerezwa kudakata amafaranga ku mishahara y'abakozi bayita yuko ari ayo kubagurira ivyambagwa, kuko twabonye yuko hariho abari bacitiranya bari bagifise iyo ngeso yo gukata amafaranga y'abakozi ku mishahara ngo bariko babarihisha ivyambagwa vyaba ibirato canke impuzu. Twavuze kandi yuko bategerezwa gushiraho mu mashirahamwe yose ibitabo vyandikwamwo abakozi bose, kuko ivyo biraborohereza mu gutunganya no mu kumenya abinjiye ndetse n'abasohotse. Twavuze kandi yuko bategerezwa gutanga urutonde rw'abakozi bose mu buyobozi bukuru bw'akazi hamwe no mu bushikiranganji. Twavuze kandi yuko bategerezwa kuguma bariko baramenyesha umwanya ku wundi abakozi binjira ndetse n'abasohotse mu masosiyete yabo. Barategerezwa rero no gushiraho inzego ziserukira abakozi mu mashirahamwe yabo yose, ivyo bita mu kirundi rurimi conseil d'entreprise. Twabonye kandi yuko bategerezwa amashirahamwe yose ategerezwa gushiraho icicaro, ico bita mu kindi kirimi siège social, kuko biragoye yuko borangura neza umwuga wabo umuntu adafise ahantu hazwi kandi hemewe ashobora kubasanga ngo bashobore kuvugana ivyo ari byo byose vyerekeye n'umwuga wabo basanzwe bariko bararangura. Ayo mashirahamwe ngo akaba agiye gushigwa mu migwi ine: ayakora neza, ayagerageza, ayacirondeza n'ayo vyananiranye. Muri ico gihe rero ngo hari nayo bizoba ngombwa ko yugarirwa.